mu baririmbyi bafise umunezero muri no misi Kirikou aza mu bambere. Ni mu gihe abaririmbyi nka bose bari mu munezero wo kurya amafaranga avuye mu makonseri bavyaza umusaruro ibikorwa vyabo. Erega ni muri sama kandi ngo muri sama ngo nta kwasama. Uyu musore rero wacu Kirikou umuririmbyi mwiza cyane w'umurundi inyuma yo gutrendinga ku marezo atandukanye naho nyine y'ivyamamare harimo na Diamond Platnumz, umusitari wa mbere muri Afrika. Uyu musore Kirikou amaze kwisanga kuri stati ya Diamond Platnumz, umunezero wabaye mwinshi, yaranezerewe cyane gose. Erega sikiru coroshe kwisanga kuri stati ya Diamond Platnumz naho nyine pana stati ya WhatsApp, ahubwo kuri IG. Pe importe rero kuno biba vyagenze, ariko kwisanga kuri IG ya Diamond Platnumz ni ibintu bihabura, ni ibintu bitesa. Haciye umwanya muto rero ivyo bibaye, uyu musore wacu Kirikou yagaragaye mu ifoto novuga yuko ari ifoto y'amateka, ifoto iryoshe kureba, ifoto imeze neza cyane, ifoto bari kumwe na King Sadbi Saturamabafe hamwe na Kidumu Kibido. Uyu numwubahwa, uyu numulegendi Kidumu Kibido niwe akuriye music ndundi. Bose baramwubaha, baramuzi, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, no hanze y'ibindi bihugu byose baramwubaha, baramuzi. Kidumu Kibido, the legendary. Inyuma y'ino foto rero, inyuma y'ino image havuzwe amajambo menshi, ariko amajambo meza atari mabi, amajambo yo kuvuga ngo wow, très bien, mbega. Muri ayo majambo nyene hacatangura kuba mu ivyifuzo bivuga ngo ese kubera iki mutokorana indirimbo, kubera iki mutokorana ikigoma. Ibimenyesha makuru bimwe bica bitangura kwandika bivuga ngo ngwaho Kirikou hamwe na King Sadbi Saturamabafe bari kumwe na Kidumu Kibido baduha ikigoma, bagomba baduha indirimbo. Witegereje ifoto nubwo biboneka yuko umengo hari ikintu runaka coba cishi inyuma y'ino foto, ariko nanone nta makuru ya nyayo turaronka kugira ngo twemeze yuko bafita n'indirimbo, ariko hari amahirwe yuko inkuru ishobora kuba impamo. Uyu mugwi wa Billy Money Boy ugizwe na Double J once again hamwe na Kirikou bameze neza, barashushe, bari hot, bari ku mwanya. Iyi buja flavor barayicakiye kweli. Reka ndakubwire ngo gira subscribe cyangwa se abone kugira ngo tuzobandanye tubana namwe mu kubaha inkuru zigezweho z'abasani batandukanye bo mu Burundi no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Iyi ni Achievement Dream TV. Je namana babwira ngo guys, let's support our industry. Buja flavor nitwabikora neza, ejo cyangwa ejo bundi tuzokwisanga turi hejuru cyane mu bicu, aho bazosigara batureba bakavuga ngo mu Burundi bararirimba. Ni Achievement Dream TV kuri micro mwari kumena True Boy. Achieve your dreams.